by'ishato barashobora gukama nk'aha iyo nk'abana bagiye kuragira byarashika bakanyoterwa bagakama amata bakanwa. Aha naho turabona abandi bagiye kuragira murabizi. Abana kenshi barakunda kuragira, harimo waragiye muri mwebwe, harimo waragiye oya murambeshe yego inzora twese yego. Rero inka tugiye kwibukana bakera ifitiye akamaro kanini abarundi, ku buryo umuntu kugira ngo bavuge yuko atunze, kugira ngo umuntu bavuge ko atunze baraba inka afise uko zingana. Rero kera kandi murabizi inka nizo zibutsa abantu ko bwije canke ko bukeye. Baraturutsa kandi murabizi yuko inka niyo basabisha umugeni. No munsi basabisha amashurwe amashurwe ntibabibona twese 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 tasa kandi aparama yaheze amapire burya nubwo bariko barondera ikibazo ahandi. Murakoze cyane rero nashatse kubigisha. Nawe urakoze cyane muri benshi mutabizi ibyo nukuri ndabeshe oya n'ikinyoma kunywa amata mwese amata namaze kuyanywa. Hariho uzi amavuta y'inka yego ndabereke kuko yanzana ndabereke sibyo none nawe nyene urayacapa uzoze waracapye hariho amashusho menshi usanga agenda yibutsa nk'abana bo ngaha mu gisagara benshi usanga batazi ibintu by'imico n'akaranga. Bazogenda barakenera utuntu nk'utu ikibazo tuzoza turadukora. Hariho ibintu byinshi bigenda birigisha urwaruka igihe bijyanye n'akaranga, nk'ukuntu basya, ukuntu bakuba, ukuntu bakora impuzu z'ibiti. Sinzi ko mubizi, hari abana yuko batabizi. Ndabeshe yego si mbese murakoze rero murakoze cyane. Iyi nzora y'umunsi iraryoshe, niko bwa mbere nari umushyitsi yego, ariko nari nje ndabazaniye n'aka gakemanyi kandi ndakabagabiye. amashyi menshi murakoze cyane. aha nazo tugatahana